Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, ikiganiro gisanzwe gifise intumbero yo kuganira, yo kuyaga, yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza rero, kugubwa neza no kuruhanirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona, nkuko mubibona muvyumva kandi nkuko mubimenyereye. Muri kino kiganiro nongeye kugaruka kugira ngo nsangire namwe izi nyigisho ntungamagara, izi mpanuro ntungamagara, kugira ngo bishishikare canke kugira ngo zishishikare kudufasha kubungabunga amagara meza, zidufashe kumenya ivyo twokwirinda n'ivyo twokwiyubara, zidufashe kumenya ivyo tworwanya, zidufashe kumenya ivyo twokora mu ntumbero yo gushishikara guharanira kugira amagara meza. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu Yaga Muganga cuno musi. Mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone canke subscribe, bizobafasha gushishikara kuronka notification ibabwira ko twashize ku kiganiro. Tumaze iminsi turiko turaganira ku vyiza canke ku nyungu dushobora kuronka iyo dufunguye canke se dukoresheje, kuko si gufungura gusa. Turamaze kubona mu biganiro vyarenganye uburyo umuntu ashobora gukoresha tungurusumu adafunguye, ntakoreshe gufungura mugabe bikamufasha kugira amagara meza. Uno musi rero ni igice ca gatatu, ubuheruka twarabiye hamwe ikiganiro ca kabiri catweretse ingene tungurusumu isanzwe ifasha umubiri wacu kugira uruhu rwiza, po nziza, kugira ngo umuntu ashishikare kugira igifreshere. Baba ndavuga ngo ifreshere zirajejeta. Uno musi rero muri kino gice ca gatatu tugomba kurabira hamwe mbega tungurusumu ni gute yodufasha rero kugira digestion nziza, ihoka ry'ibifungurwa ryiza, kuko murabizi yuko umuntu ashobora gufungura ivyo afunguye ugasanga ntibimuguye neza, ntibihoka neza, bidahotse neza, ntibimugwe neza. No kuvuga yuko vyankenegwa umuntu yari yiteze gukura mu vyo afunguye ntaheza ngo abironke neza. Umubiri wiwe, amagara yiwe ntashobora kubironkamwo neza kubera yuko bitagenze neza, ingene vyahotse, digestion, ingene umubiri wavyakiriye. None rero mu vy'ukuri tungurusumu nkuko twatanguye tubivuga ni umuti udasanzwe, ni igitangaza Imana yaremye mu bitangaza vyinshi binyegejwe mu vyo dufungura. Kumbure mbere yaba twavyihereza ku rugero rwiza mu buzima bwacu bwa misi yose, vyodufasha kutagwaragurika, vyodufasha kugira amagara meza mu buryo budasanzwe, mu buryo bw'ibitangaza, ku buryo mbere novuga ngo ingwara zibuze mu bantu canke zikagabanuka ku rugero rufadika. Abavuzi, abaganga, abakurikirana, abajejwe amagara y'abantu akazi kohera. Hanyuma sinzi ko boja kurima nuko kumbure boja kudandaza, ariko mugabo murumva neza yuko mu vy'ukuri vyofasha cane gose. Rero tungurusumu irafasha kubijanye na digestion, kubijanye n'ihoka ry'ibifungurwa umuntu afungura. Ivyo navyo ni kubera yuko tungurusumu isanzwe ngo igirane yameliora ivyo bita ngo ni microbiote intestinale, kubera yuko tungurusumu isanzwe ifise amafibre. Izo fibre nazo ni nk'iyo bita ngo inuline, zirafasha cane gose kurwanya amabakteri ari pathogene, imigera, novuga ngo dushanga dukoko kumbure dushobora kugira guhungabanya, novuga ngo ihoka ry'ibifungurwa, digestion. Aha tugomba kuvuga nk'ico bita novuga ngo H pylori, ni navyo kumbure basuzuma iyo bariko baragomba kuraba yuko mbega umuntu nta estomac agwaye, ntagwaye ibi na biriya, kumbure mu bijanye n'indwara canke imigera yataka ihungabanya ibihimba vyo munda, ibihimba vy'ihoka, kumbure bigwanya, bituma umuntu agira amagara make. Hanyuma kandi tungurusumu irafasha cane gose mu gukabura canke se mu kongereza umwimbu w'amaenzime
akenewe mu bihimba bijejwe ihoka, no kuvuga ibihimba vya appareil digestif. Hanyuma kandi tungurusumu rero zigafasha cane mu bijanye no kugabanya ukuzura inda, harya umuntu yumva novuga ngo avyimvye inda canke se yuzuye inda, ibintu nyene nk'ivyo kumbure mu nyemere mvuye gutyo, canke kumva kumengo nyene mu nda novuga ngo ariremereye, mu nda yumva umengo nyene ibintu yariye ngo ni vyinshi, umengo ntivyigeze bivaho, ntivyigeze mbere umengo umushishisho ntaco wabikozeko, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi mugabo kandi itungurusumu nayo iraheza igafasha cane gose muri ivyo vyose bijanye n'ihoka, nkuko tugomba tubirabe ngaha ari novuga ngo muri mu idonido, naho intumbero yacu atari yo guteba. Ariko mugabo kandi uri nawe yavuze ngo muribuka kwigerera, tubanza kurangiza turaba mbega nizihe précaution umuntu yofata igihe ariko arihereza tungurusumu, kubera yuko tout excès est mauvais nkuko abafaransa babivuga. Igihe cyose umuntu yoba agize ibintu mu buryo ndenzarugero, haba hariho ingaruka mbi igihe umuntu n'umuti awunyoye akanwa mwinshi urenze uwategekanijwe. Niyo mpamvu rero umubiri bisaba ko umuntu agerageza kwiyumviriza, akamenya urugero rw'ingene akwiye gufata umuti canke ikintu cose, naho coba ciza gute burya hatabayeho kwigerera. Igihe cyose umuntu agize ibintu ndenzarugero bica biba nabi. None rero ngaha hariho ivyiza, inyungu zishika kuri zine zitwereka ingene iyi tungurusumu ishobora gufasha umuntu mu bijanye n'ihoka ry'ibifungurwa iyo yayikoresheje. Ngo birafasha cane kwekilibra la flore intestinale. Flore intestinale amakwiye kumva ingene umubiri usanzwe wiyubatse mu bijanye n'ingene haba hariho novuga ngo abasirikare bajejwe gutuma habaho umutekano, vyose bigenda neza, vyose biba mu mutekano ntangere mu bihimba vy'umubiri bigize umubiri. Nk'ubu flore intestinale tugomba kuvuga yuko rero ari novuga ngo ibatayo y'abasirikare bajejwe gutuma habaho amagara meza mu mara mu ma intestin. Nari kuvuga ngo mu nsogi, mugabo ngira ngo insogi ni kumbure ngira ngo ni iz'ibikoko biribwa, umuntu tuvuge ko ari amara. Rero iyo flore intestinale mukwiye kumva yuko ari muri ubwo buryo kumbure mu mvugo yumvikana mu Kirundi. Bivugwa yuko rero burya hajya rero ivyo bita ngo ni amafibre asanzwe ari muri ntuzeye tungurusumu, twamaze kuvuga cyitwa ineline, byorohereza cane ngo amabone bacterie. Umuntu yumvise bacterie kuva ko mengo na mabacterie kumbure ni ma microbe ni migera ituma umuntu agwara, ituma umuntu aremba. Wapi hariho ubwoko bw'amabacterie bwiza, amabacterie meza afasha muri digestion. Nico rero twakuvuga ngo ni flore intestinale canke microbiote intestinale. Nizera ko kumbura ivyo vyose byumvikana, kumbure nyene urabona ibintu byo mu Gifaransa biba bisaba nyene ko kumbura umuntu aronka ijambo nyene neza ridoma ko mu Kirundi, mugabo ugasanga kumbure amajambo ni makene, arakenye arakeha. Rero nuko iyo ntuzeye iyo inirine iri mu ntuzeye iri muri tungurusumu irafasha cyane kuri cyo kijanye no gushira ku rutonde, no kuvuga ngo gushira ku murongo ibijanye n'amabone bacterie, hanyuma ibijanye n'ingene umutekano rero mu mara wogenda iyo umuntu yafunguye, hanyuma ntihagire ihungabana, ntibihuragure ngo umuntu hava asanga habayeho akajagare haba byandukiremo kugwara. Ica kabiri muri bino bintu bine vyerekana ivyiza bihambaye kuri digestion cyangwa se kuyoboka ry'ibifungurwa turonka iyo tufunguye tungurusumu cyangwa se iyo tuyikoresheje, nuko tungurusumu twamaze kubona yuko ari antimicrobienne, ifise ama propriété antimicrobienne. Twarabibonye mu gice ca mbere, abatakiravye muze mu kirabe. Rero iragwanya ama microbe, igwanya ama microbe kuvuga yuko iralimita, irashinga karimbi, ikabwira amabacterie mabi ashobora gutera ingwara mu nda, mu mara, muri estoma. Iyi tungurusumu iragwanya, irashinga karimbi, ikavuga ati halt, stop, mwebwe mwamigera mibi mwari gutuma habaho ingwara, hagarara. Izo ndwara rero zifatira mu mara no muri estoma kumbure, ivyo twavuze nk'umugera witwa H pylori,
urumva uwo oyi ntuheza ngo uronke ijambo iyo umuntu afungura neza ku rugero rukwiye. Iyi tungurusumu ica gatatu iruhande yo kugwanya ama microbe, iruhande yo gushira ku rutonde ku rugero rukwiye ibijanye na flore intestinale, ubwa gatatu tubona n'ubwuko iyi tungurusumu iraheza igafasha gustimira amanzime. Ivyo twita amanzime birabastimire igihe umuntu afungura tungurusumu ku rugero rwiza, ku rugero rukwiye. Gutyo rero bigaca bifasha absorption de nutriments ibi umuntu afungura, ama vitamine, ivyunyunyu, yumva les vitamines, les sels minéraux umuntu aba yafunguye bifasha novuga ngo mwihoka ry'ibifungurwa canke se kukubaho neza kw'amagara yo munda, ibihimba vyo munda nihoka ry'ibifungurwa canke se muri digestion. Nkuko turiko turabivuga muri ico gihe rero mukwiye kumva yuko tungurusumu ifasha cane mu kugira mu kongerereza ukuntu habaho absorption, ingene umubiri uheza ukakira neza vyoroshe ivyo umuntu yafunguye bigashika iyo bija, ibihimba vyose bikaronka vyankenegwa umubiri wafunguye kandi umubiri ukeneye muri vya bindi umuntu yafungura. Murumva umuntu iyo bidameze neza ivyo ayo manzime yatahari ngo abe bien stimulé, bica bituma ivyo umuntu yariye birengana bikaja mu mwanda mukuru kubera ko umubiri utashoboye kuvyakirako. Ariko iyo ibyo vyose bituma umubiri wakira kandi ugakoresha neza ivyo umuntu yafunguye, murumva yuko umubiri uca uharonkera ivyo vyankenerwa vyose umubiri ukeneye. Ikintu ca kane ngaha ni cuko novuga ngo iyo umuntu afungura tungurusumu biraheza bigafasha kugabanya amaballonnement abdominal, birafasha kugabanya novuga ngo kuzura inda, novuga ngo iyo umuntu yafunguye ntibimugwe neza ugakumva nyine inda iguma ipomfye, ngo numva inda iguma ipomfye, nyine ibintu nyene nk'ivyo. Muri ico gihe rero umuntu yafunguye tungurusumu canke akunda gufungura tungurusumu birafasha cane gose kugabanya ayo maballonnement canke se uko kuzura inda. Nuko nibaza ko vyumvikanye ivyo bintu bishika kuri bingahe, kuri bine tubonye yuko bigize bifasha umubiri wacu iyo twafunguye tungurusumu ku rugero ruhagije. Tubonye ibintu bine tushobora kunguka iyo dufungiye tungurusumu. Turangirize rero ku bintu bishaka kuri bingahe, ku ma point abiri. Izo point zibiri ni bijanye n'ingene umuntu rero yokoresha tungurusumu, ngene yo yifungura. Hama iyindi point nayo ni ijanye n'ivyo umuntu yokwirinda canke se yokwitwararika, yokwiyubara igihe cyose ariko arakoresha tungurusumu, akamenya ati burya ninabikorera gutya nzoba ndabikoze nabi, ninarenza ngaha nzoba ndenza karimbi, ibintu nyene nk'ivyo. None rero umuntu mbega yofungura gute tungurusumu kugira ngo bikunde nawe imufashe kumbure gufasha ihoka ry'ibifungurwa, hama ivyo yafunguye bimugwe neza, bimutembe neza, bimufashe, bifashe umubiri wiwe, bimufashe kugira amagara meza. Nuko umuntu yomenya yuko akwiye kugira nico twita ngo ni moderation. Umuntu akwiye gufungura tungurusumu ku rugero novuga ngo ruharurika, kubera yuko umuntu ntacarya novuga ngo ikidenga, abandi nabo bavuga ngo igisamba, canke abandi nabo bakavuga ngo sinzi imbegeti, sinzi n'ibindi kumbure ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu ntacarya ko yigombeye hovyo oyaye. Bavuga yuko rero burya umuntu akwiye kurya akagoma kamwe canke tubiri. Ushobora kurya kamwe canke ukarya tubiri ku munsi, kw'ivyo biba bihagije. Ntuce ufata novuga ngo agasorori kose kuzuye k'amagoma y'intuze oyaye. Rirya goma rimwe riragize rirakwiye, canke amagoma abiri ku munsi, utugoma tubiri ku munsi ngo turakwiye. Hanyuma kandi ikindi naco ngo umuntu akwiye kumenya, akwiye gufungura tungurusumu ari mbisi. Urabona hari n'igihe bayigira ikaja mu mapudre, ikagira ikuma, ikagira ibintu nyene nk'ivyo. Umuntu akwiye kuyirya ari mbisi, navyo ngo ni vyiza cane. Ari mbisi naho urayikatagura ukayishira mu mfungurwa, canke ukayekaza, ukayisekura, hama ukavanga n'imfungurwa uriko urafungura. Biravugwa kandi yuko umuntu ashobora no kuyiteka mu mfungurwa, ariko mugabo kandi iyo umuntu yayitetse mu mfungurwa ntakwiye novuga ngo
kuyiteka muri temperature ndende cyane kubera yuko kumbure yohava asanga hariho ibyo atakaje nimba burya igifungurwa kanaka bahanura yuko umuntu yokirya ari kibisi kukirya kiri cru kidatetswe byumvikana ko iyo gitetswe gishobora kugira gutakaza bimwe mu by'umubiri wari ukeneye. Rero iyo bishitse umuntu akabifungura abitekanye n'ibindi kuko murazi yuko tungurusumu irahinduka igakora nkaho ari kirungo, ni kimwe mu birungo bituma imfungurwa zimota neza ziryoha zigira imeze uku na kuriya. Rero niyo umuntu abitetse naho ntakwiye kubiteka novuga ngo nkaho mengo ariko acanira intete. Guteka intete murabizi ibigori imitetezwa n'ibindi oyaye navuga ngo agatemperature gasanzwe akariro kabaye nikwiye kubabazwa tungurusumu iyo uyu muntu ahisemo kuyiteka. None mbega umuntu ho yokwirinda iki yokwitwararika iki yokwiyubara iki? Iyo umuntu afunguye tungurusumu yomenya yuko umuntu akwiye kwiyumviriza niko novuga kubera yuko hari abantu usanga umubiri wabo utagize utayakiriye neza ugasanga bitumye ahubwo hari ibimenyetso bimwe novuga ngo vyiyongera cyangwa se vyigwiza cyane nk'ibi bintu by'amabaronema twavuze. Ni koko iragwanya cyangwa iragabanya ukuzurinda n'amagaze ariko ngo mugabo hari abantu imibiri yabo ishobora kuvyakira nabi ahubwo ugasanga aciyagira amagazi ni kuvuga imisuzi mu kirundi kumbure hanyuma kandi ugasanga aciyagira mu nda y'umengo haguma huzuye. Umuntu rero yo kwiyumviriza hanyuma yumvise hari ibimenyetso byerekana yuko itamuguye neza akagabanya akagira nkenke akaza ariyumviriza wa wundi yavuga ngo muribuka kwigererana. Byumvise muri publicité ya Primus aravuga ngene Primus ifashe ibi mu manza iki abaganirira ku gacupa n'abagirane acarangiza avuga ngo muribuka kwigerera. Avuze rero ngo muribuka kwigerera bisigura yuko hari ingaruka mbi naho iyo Primus yayiteye amashugwe ariko utokwigerera yo mugira kwingaruka mbi. Kira noneho rero OMS Organisation Mondiale pour la Santé iragwanya ibiyayuramutwe amalkolo itabi n'ibindi kuko yemeza neza ko ikinyobwa umubiri ukeneye canka amagara akeneye kimwe rudende rwa dege ari amazi. Nuko rero muravyumva yuko mu vyukuri ari ngombwa ari nkenegwa bikenewe. Rero tutexe move nkuko abafaransa babivuze igihe cyose umuntu akoze ibintu mu buryo ndenza rugero birafise ingaruka. Niyo mpamvu rero habaho de précaution kubera ko buri muti buri kintu cyose cyaba ciza yabisukari bwa bubuki ikintu cyose umuntu agikoze mu buryo ndenza rugero kiramugaruka kiramugwa nabi nkuko twabibonye hirya no hino mu buzima bwacu bwa misi yose. Hari n'abandi rero iyo kumbure umubiri wabo utavyakiriye neza bishobora kuzana ivyo novuga ngo ni reflux acide canke reflux gastrique. Ni hahandi umuntu agira novuga ngo imibe canke ibirungurira ugasanga kumbure rero iyo yayifunguye aciyagwiza aciyakarigwa n'ikirungurira canke n'imibe kumbure ariko mugabo atabihorana. Muri ico gihe rero naho nyene bisaba ko umuntu yiyumviriza kubera yuko iyo bigenze gutyo bibonekana yuko umubiri utavyakiriye neza bigaca bisaba ko umuntu agabanya urugero yabikorako canke se yabifatako canke se yavyiherezako. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro cacu yaga muganga amazi yazindutse ageze kure ntamagwara hagwa kuvuga menshi siko kuyamara ntibikunda yuko twobimarira byose ngaha muri kino gice cacu ca gatatu. Twarabonye ibice bibiri byabanzirije kino gice ubu tubone igice ca gatatu tuzobandanya gushika dusozereye kumbure ibice 10 nkuko twabivuze. Rero mu kiganiro cacu cuno munsi nizera ko mwumvise ibitari bike. Mbega ni ibihe vyiza byo gufungura itungurusumu bifashiki kubijanye nihoka ry'ibifungurwa? Mbega kandi umuntu yayifungura gute yoyihereza gute kandi ku rugero uruhe? Hanyuma mbega kandi ni ibihe umuntu yokwirinda canke se yokwiyubara canke yokwitwararika? Jewe Janvier Manirambona nari nturamanye namwe aha niho ngarukirije ikiganiro cacu cuno munsi.
tuzosubira mu biganiro bisanzwe bitambutsa kuri Ntambwe Idaheta TV, caba kino kiganiro Yaga Muganga, caba ikiganiro c'iyobokamana igitondo gishasha kivugwamo ijambo ry'Imana ryo mu gatondo imisi yose, igihe cyose imyanya iba yadukundiye kumbure n'imyitwarariko y'ubuzima n'akazi ka misi yose bikadukundira, haba no mu kiganiro umutsima w'ubugingo gisanzwe gitumbereye inyigisho mu buryo bwiramvuye, inyigisho ndoramana cyangwa se inyigisho ziyobokamana. Mwebwe rero bashasha mushishikare gufyonda kuri subscribe kugira ngo bikunde muzoze muraronka notification ibabwira ko twashize ku biganiro. Ibisigaye duhure mu biganiro by'ubutaha. Ni agahwane.